ntitwite kuba duhaye umugongo cyane, ahubwo naho yoba ari umuntu akwitayeho umuha agaciro kandi ubone ko ari we mumarayika Imana yaguhaye. Ntabwo meze neza mu majambo makeya, sa n'umuntu afise imbaraga nke nk'uko namwe mubibona. Yego, haraheze nk'indwi zitatu, ndibuka hari samedi icyo gihe, haraheze iminsi mike mvuye muri konsere nari nakoze i Mabayi ahitwa mu Rutabo. Ndashika ndamara iminsi ngahe, umunsi nibuka hari samedi, hari nicaye ahantu ku mugoroba, ntangura kumva impwemu zanje ziko zisa nk'izihera, mema nkoresheje inguvu nyinshi cyane. Ndabwira abo twari turi kumwe ko numva nabi, bibaza ngo ni ibintu bisanzwe, ariko mu nyuma nagiye kubyuka nisanga ndi ku gitanda cyo kwa muganga mu Cibitoke. Nari nagize ikibazo cyo guhema, barampaye imiti, barampa n'agapompe ko kuza ndakoresha mu gihe bibaye ngombwa. Ndataha, anashaka nacengerera mu rugo kwa mama, arankorera imiti irya bateka, mama tangawizi n'ibiki, ndifukengeza, numva byose mitenda, ariko nari mfise inkorora. Dimanche bameze neza, nta kibazo, ko guca nsubira mu bintu byanje bya minsi yose. Ariko rero umunsi ukurikira, aho naciye mfatwa nshira amaraso menshi cyane. Hanyuma narahawe imiti y'ibanze ya mbere yo guhagarika iyo virira. Gusa mu masaha yo ku mugoroba narashoboye kwicara ndiyumvira byinshi cyane, yumvira ibyambayeko, kuko jewe nsanzwe ntinya n'amaraso. Rero kanatsinda ari amaraso avuye muri jewe, naba numva yuko umenga ubuzima buriko buramba. Nariyumviriye cyane, mu gatondo mbyutse numva uruhande ntabwo numva neza, mvuga ati ngira naryamye nabi. Yagije kubyuka numva ntibikunda kumva ku gitanda, naho kugerageza gutora telefone ngira mvuge, numva sindanavuga. Birantera ubwoba bwinshi, niyo naciye niyambaza umuryango cyane kwa muganga. Ariko urumva ko byaciye biba ngombwa yuko haba igororwa ry'imitsi, kubera urazi yuko iyo umubiri utari kurakora aba ari ikibazo cy'imitsi. Bica bisabwa ko ntangura gushushwa amaraso no kugororwa imitsi. Niko nisanze ngaha rero. Ni kuvuga twari turi ngaha tubona umuririmbyi Benturo, hari taxi twanyamushikana hano, bavuga ati barumvise iki kigo, iyi centre ko ari centre ikomeye cyane ku byerekeye ubuvuzi, kuko iyo umuntu agwaye bajana hirya no hino. Hamba maze ndamwakira, maze kumwakira narabakije ko bafise famille cyangwa bamukurikiranye, ntabwo nashoboye kubona. Mugabo hariho abari bamwegereye nagiye mbona baraza, maze gushika ngaha nta kibirenze cyane bakoze. Mugabo icyo nakoze, nakiriye umuntu ko iyo umaze kuba umuganga, ni kuvuga umaze kwitahamagara y'abantu, ntiwisunga umuntu ntafisa biba cyangwa ngo ntibababona, ubanza kuramira amagara yiwe cyane. Nicyo nabanje kwihutira cyane, kuko ntiyavuga ntiyatambuka. Maze kumwakira, namusize mu bitegekanijwe hano mu bitaro muri iki kigo, turamutreta, turamwakira cyane neza cyane rwose. Hamaza kushatangira kumenya ubwenge, abona hari nawe ubwe ntiyari yamenyeho yarahagaze. Ukada icyo nicyo nyine cyatumye biba,
cyo kwiyumvira, hanyuma umutima ugatera, hanyuma icyizere kikabura. Ariko maze kubona yuko bifise ingaruka ishobora gutuma mugara, naragenda impanuro z'abantu batandukanye n'abajyanywe n'ibyo mu bwonko, bambwira ati icyo kibazo uba wagize n'icyo mu bwonko, uba wiyumviriye cyane, imitsi ikarengerwa, ikaba irungika sonse mu manere, mu mitsi. Ukuntu mbayeho ubu, mbayeho ndondera umunezero mu bihe bibi, ndagerageza kurondera naho ko bari akantu gatoyi kansa amazi kanyibagiza eta ndimo, uko ingwano ndiko ngwana niyo kugwana no kutiyumvira imigambi nari mfise, icyo ndi n'icyo napanga gukora. Uko ndabyiyumviriye cyane, urumva nisanga ndi hahandi nk'uwabuze. Icyo gituma ukuntu ndabimanaginga, ngerageza kwiyumvira ibindi bitandukanye n'ubuzima nari mbayemo, no kutiyumvira muri negativite cyane, kuko negativite intera kuremba gusumba. Ubu ameze neza cyane, kuko ushika ino munsi umuntu yaje atavuga, adatambuka, uwo munsi aratambuka akiyandaza. Uyu munsi aravuga, araganira n'abantu, abashe kumutelefona arabitaba rimwe na rimwe, gusa nuko tuyimubuza cyane kubera abakiri kuri tretema yo mu mutwe, ko iyo umuntu amaze kugira pani mu bwonko usanga hari ikibazo kiba kidasanzwe, ntabwo tuguma tumurekurira ko avuga cyane. Nagiye kusanga ikibazo yagize kituma atavuga y'ama stress mu mutwe, ni kujya kuntu baba bakora ibintu by'indirimbo umwanya munini mu maradiyo, mu biki, usanga umwanya wose awuhereza mu bwonko, imitsi ye gacicoka y'umutwe, bigatuma acagira irya pani. Niko byamugendeye. Muri icyo gihe rero, uno munsi mparuye uko yatanguye, amagara bameze neza cyane, uko nagenda akorana n'abandi bahinga, ndamutumbagiza amatandukanye hirya no hino, kugira ngo nk'ibyo ndiko ndakora hari ibyo tuba tudafise hano tukabituma nkuko ibindi bitaro usanga bifise bimwe, bikagutuma ayandi magiza amahandi kugira ngo babace kumenya amagara yawe neza uko abatunganije. Abantu iyo ndiko ndayaga n'abantu ndibagira ububabare bwanje. Ikindi nacyo nukumviriza indemesho na témoignage z'abantu baciye mu bibazo bisumba iby'iwanje ariko barabipfa. Icyo kintu kirandemesha, mbagerageza kumva. Hari n'ama audio bafise y'abapsikologe, ngoma nicara numviriza, numva ingene bamfasha kwiyubaka, kurwanya intambara iri muri jewe mu bwonko bwanje, kuko ndazi ko ari inteye kuba meze uko. Twaramutumye radio, yarashoboye kwituzanira, duca dusanga indani mu mahaha hari ikibazo cyabonetsemo, tuko turacuza mugo no munsi. Ihaha rimwe riramaze kumera neza, irindi niryo dushikiriye kuraba. Mugabo radio nayo ntiyari ikenewe ukwiye gose cyane, twatuje guca tumutuma na scanner. Tumaze kumutuma scanner, kuvuga scanner yaragiye. Nuno munsi rero, uyu munsi byo dukeneye cyane kugira duheze turabe scanner yitwereka, na scanner afise ikindi cyo hejuru cyacu. Mugabo tubanza kwisunga tugenda bukebuke, twaramutumye. Bimwe yabituzaniye, ibi nabyo ntarabituzanira, kuko scanner isaba amafaranga menshi. Hakaba kugira tubone kumushyira mu zindi siyanse zikurikira, twamaze kubona iyi scanner kizo bituzaniye. Ubutumwa bunini nuko wokumva yuko aho ngeze urugamba atari urwanje. Aho ngeze ndakeneye kumva ko hari abantu bari ruhande rwanje, ndakeneye kumva ko hari abantu batahura ububabare ndimo, kuko umuntu n'abantu. Rero cyane cyane amasengesho y'abantu cyangwa ubufasha bwabo bwose bwotuma noroherwa. Umuntu wese yumve ahari hose ko afise umuhamagaro, afise kugira icyo atereye mu cyo afise, niba ari icyo aricyo cyose, ari amasengesho, icyo cyose yahezagijwe, abona yuko nkeneye kubwira nsubire kumera uko nari meze. Icyo kintu gikuru nsaba. Intambara turiko turahura nazo ni intambara zikomeye cyane, bivanye n'uko ntago
turiko turaronka abashobora kuba bomufasha badufashe natwe nko natwe bamufashije kugira baheze turonke aya ma examen iyi scanner kuya tubandanye tumubwira ico bitwa physiotherapy kuko ari byo turiko turamukorera uno munsi mugabo tugomba kumukorera neza iyindi mashini kuma tumwongeremo tumushiremo ijeje kuguma ishusha y'amaraso yongere itume bijya bihimba bye byongera gukora tukuremo ama stress mu bwonko. Sinatevye kuvugwa kubera ntabishaka ariko niko n'uburyo urabona ko ibibazo ntabwo biba bisezerana urahura n'ibibazo hariho n'ibindi bibazo cyane cyane n'ibibazo by'indwara rero ikibazo gihari gikuru cyane n'ic'uburyo uburyo nibwo buko buratuma ibintu bimwe bigenda biteba cyane iruhande y'amasengesho umva hariho n'ikibazo cy'uburyo urumva ngo baca umugani mu kirundi ngo uhisha ubwari nyoko ntiwarama umva ntabwo cyo ari kino noba nigumizamo kuko ingwara nayo nyine ukwiteba ni kwibanini cyane urumva icyo kibazo kiriho kabisa kandi nicyo kiba kiko kiratevya n'ibintu ni kuvuga icyo twoshikiriza nk'inshuti n'umuryango twosaba ko bogerageza akagira ingufu zose zishoboka bakatuzana ano ma examen twamutumye kugira tubandanye tumwimurire mu kindi gikorwa cyo kugira umuririmbo ashobore kuba amagara yo cyagenda neza agasohoka umva y'umuntu amaze kuvuga akishura akamenya umuntu babu wiwaba akamenya umugenzi urumva ko haba hari ikintu kiba cyane bose kuri urwo rugero rwo hejuru. Imigambi bihari ariko kuyivuga ko nanone n'ikindi kibazo kuko simba zizoyikora ryari kandi ndashobora gupanga iyo mipango ugasanga igihe nayipanze ko noyikora sico ndayikoze ko bigasura kumpa deception ariko imigambi bihari nta mugabo abura imigambi atarapfa no kubandanya ubuzima bwanjye n'indoto zanje nkuko twiyemeje gukorera igihugu n'imiryango iraturindiriye dutegemeye mu gihe rero twoshiramo izindi nguvu ni kuvuga uyu mugwayi nta minsi nka desemeni yamaze kuba neza ariko aratangaza abwira abantu washinga ntavyo yabonye abamaze gushika ni bake cyane kuri nombre zabo twakoranye bafise abo nafashije abamfashije bafise abo twabanye abo twasangiye agaharage abo twararanye inzara abanye mu buzima burebure cyane twakoranye uravye rero mu muryango mbafise muri no kariyere abo twafashanyije benshi siho bari naranashoboye no kubyandika ndavuga ati gira hoba bafatiriwe imirimo ko mu gisagara hari imirimo myinshi cyane kuko ikintu ngwana naco mu mutwe wanje ni kurwana na negativity kumva ko abantu bampaye umugongo bituma numva yuko nta mpamvu mfise yo kubaho kw'isi numva biroroshe ko nacikana ariko ndiha impamvu ituma numva yuko hasi baba bafatiriwe hari umunsi bazoza ariko hashobora kuza batevye bitagikunda nababona ko baje. Jewe ico noshikiriza no munsi twoshikiriza ko barinde twokundana cyane cyane kandi ndabashimira abamaze gushika ngaha benshi ndabona ko bamwitayeho ubwa mbere nta muntu numwe nabona ariko no munsi barahaza baramushikako maziko nabatandukanye baza bambaza amagara yiwe n'abandi bagenzi abo ntabanzi bambaza mbega amagara bameze gute nkabashikana hari bakaraba bakamubona bakamuganiriza ariko no munsi nk'abaririmbyi abantu bamuza mukurikirana no kuri no baremesha ko ameze neza ariko aramera neza para kuko yaje icyo iki gihe ndimo
sije ndakibayemo bwa mbere, hari abakibayemo, harimo abakirimo no munsi, hari n'abazokibamo. Ubutumwa ngira ndabuhe cyane ku bantu batarashikirwa n'ibi ndimo, ariko umunsi byabashikiye bategerezwa kumva yuko mu buzima atagutakaza icyizere, naho woba wabonye ko ibintu byose byaheze. Umugwana, intambara nini turwana ntabwo tuyigwana n'abandi, tuyigwana na twebwe ubwacu. Twiha icyizere cyo kumva yuko niba tugihema Imana idufise ku mugambi. Ntitwite kuba duhaye umugongo cyane, ahubwo naho yoba ari umuntu makwitayeho, umuha agaciro kandi ubone ko ari we mumarayika Imana yaguhaye. Ukugwana n'ubuzima bishika ku kanya. Rero icyo natahuye nuko ibi bihe ndimo ari kimwe mu gihande cy'ubuzima bw'umuntu abaho. Hariho kubaho wishimye no kubaho ubabaye. Ariko ikindi kintu nobasaba, duhe agaciro umuntu akiriho, ntiduha agaciro igihe ibintu bizoba byamaze kuyangara. Twige guha ubufasha mu mwanya wo tukibukeneye, kuko twasanze isi, twaremeye kutayisi kuko twayisanze. Ibyo yashika tukagenda, ariko tuzogende hari icyo duhinduye muri no buzima. Ubwo nibwo butuma bukuru mbona ko nosangiza isi, kandi tubeho uno munsi ko ejo ntawe tuzi. Rero nasaba neza nuko boshama kandi kaguvu bariko baramushikako, bongera bashama kandi kaguvu kandi kugira twongere dushiremo ibindi izi desemeni turaba uko azobameze, kandi aziko ameze neza cyane. Ndetse n'abagenzi abatandukanye, abato abanini bose bamushikako, ko gufasha umuntu ntibirinda ibintu byinshi, no kumushikako gusa biratuma abona ko abantu bamwitayeho, gatuma ni antibiotique mu zindi iyo umuntu abona abantu bamwitayeho cyane. Yego.